mu kubarosa inyigisho zijanye n'ijambo ry'Imana, inyigisho z'inyifato runtu. Si ubwa mbere ivyo bikorwa bibaye muri Cathédrale Regina Mundi, biramaze imyaka itari mike ishika kuri 8 biza biraba. Rero uno mwaka twasubiye kandi kwiyumvira kuri izo nyigisho z'abana, ko turamaze kubona ko mu cy'uburuhuko bwo muci, kubera ari uburuhuko bumara imisi myinshi, biba bikenewe ko abana baronka ibindi bintu bibafasha, inyigisho zibafasha atari birya vyigwa vyo mw'ishure, ariko kandi bakaronka n'inyigisho zishobora kubafasha zikabakuriza ukwemera. Uno mwaka rero icivugo tuzokorerako ni gisanzwe civugo Eklezia y'u Burundi iriko irahimbariza ko yubile y'imyaka 125 inkuru nziza ya Kristo ishitse mu Burundi. Ico civuga naco kivuga kiti twijukira ubutumwa bw'ingo, urugo rukristo rube Eklezia y'ihaziko imenyesha inkuru nziza hose. Rero n'umunsi twakiriye abana, wari umunsi baronkeye inyigisho hamwe bose, ariko turavingene tunganya ubutumwa abana baca batangura kuronka inyigisho mu migwi bivanye n'imyaka yabo. Hariho abana batoya bo mu mashuri yo kwimenyereza, turaheza tukabashira hamwe n'abana bo mu wa mbere no mu wa kabiri baba bakiri batoya, nabo nyene tukabashira hamwe. Abo bariko barakura bukebuke nabo nyene tukabagirira porogaramu yabo. Uno mwaka mu nyigisho tuzobaha harimwo inyigisho dusanzwe dukura mu gatabo k'inyigisho z'imikangara y'Imana duhabwa na Bureau National ya Enfance Missionnaire. Tuzobaha inyigisho ku vyerekeranye n'itorwa, hama tubahe inyigisho yerekeranye n'indero mu muryango, ingene umwana yokwigenza mu muryango. Hamwe turongere tubahe n'inyigisho zibahimiriza gusoma ijambo ry'Imana. Tuzobigisha kandi ku muvyeyi wacu Bikira Mariya, ariwe muvyeyi wa Eklezia. Twongere tubigisha igisabico c'ishapure. Tuzongera kandi tubigisha udukorwa twa misi yose two mu nzu, kugira isuku, gukinjika, ngene umuntu yogira isuku ivyo afungura, ngene umwana yogira isuku umubiri wiwe. Mu ndinganizo kandi dufise twarateguye ko tuzoba gutembera kuyaga Tanganyika, bakabona yuko ibidukikije ngene bimerewe nabi bivanye n'inyifato twebwe ngene tugira kuri ivyo vy'isuku. Muri make ivyo twateguriye abana n'ivyo, izo nyigisho tuzaza tuzisozere itariki 15 z'ukwezi k'umunani, aho abana bazoheza bakereka abavyeyi. Tuzoba twatumiye abavyeyi baze kugira ngo babone ivyo twategekanirije abana, ivyo abana bazokunguka muri izi nyigisho, kuko tuzobigisha n'ibikorwa vy'amaboko, haba kujisha udusakoshi. Abamaze kuza muri izi nyigisho baramaze kubimenya benshi, ariko n'abashasha baje tuzobigisha. Hazobamwo kubigisha gufunga cravate ku bari bakiri batoya, abana bamenye bakiri batoya ntibaheza ngo bavyibagire. Turategekanya kubigisha gukora amashapure, gukora utubrasira abana bambara ku maboko. Twizera yuko umwana azoza muri izi nyigisho azohakura ibitari bike. Rero ubutumwa mwene ubu burasaba imyiteguro, bugasaba kandi n'igisabisho. Turasaba yuko abantu bose badufasha gusabira ubu butumwa, kugira ngo abana bazoza muri izi nyigisho baze bagende bumva yuko hari ico bungutse, eka ndetse n'abafasha muri ubu butumwa nabo nyene baze bahungukire, kuko burya abana turabigisha ariko nabo kandi bakatwigisha. Indwi ya mbere hariho abataba barabimenya, rero iyi ndwi ya mbere tubandanya twakira abana, ntibazoba baracegwa cane, turabakira n'ubu.